je nta bujama nta uvukanye nawungurira inzoga ivyawe ndabivuga ikiganiro wakoze ngura mu diaspora wambwawe ubu urabihakanye ndabica urabihakanye uri mu diaspora nturiwe emeza kutariwe n'ukuri iyi mbwa kahora kwimba ifuku muntu uzeye imwaro ngo no mu diaspora inarabonye afishe uri kumwe n'umudemo mu diaspora uye no mudemo wawe urangaye umukoshi ubiriza jewe ubiriza wait nta kintu zo kwibagira nka wizi umunsi urawa ndamujama umunsi urawa duca tugenda gusuma imaraya yes bacabazana imara jewe ndayibura wizi acazana uruntu umenga urungana n'aka kaduga uwo mujama arakomeye muramuzi ndamuvuga twamaze kuvuga wizi bumvise wizi uwo nije namusigiye ibere no munsi nawe usomye rero urumva ikintu cyandaze kuri cyane uyu mujama umva ariko sasa rero kera twarasa kubera yuko nawe nyine ari muto bwari yari sivyo byari byagira amafaranga menshi and then amaguru nawe uburebure ni bumwe ni uburebure gusa uyu nyene nuko yarose amafaranga kudusha none bacarahinduka mugabo je ntari umuginyo je ndanyura umugi guys uba abantu bose bariko baragukurikira ambura amarori mutwereke izisuri inyura umugi n'itanyura umugi werege mana akajama igituma katavyibuha inyura umugi gwinshi je ntari umuginyo kandi cyane wapi ivyo navyo nkora erega umva murabizi umva murazi ivyo wanje jewe amavuta ngajafata na visa yo muri Amerika fye mukaza tonka baragarusa ntago je ne passa amahera yanje mu gufatira abakobwa amataxi ntago je nigura ngurabona gusoza kunda bajyari no nta mwanya fise bro jesha umva jesha ku voyage ni visa yanje umva fise na nuze na ambassade igikumuri visa kawayisize ko no gajabuka wenda kuzi ku bintu bibiri kuva kera ukiri mu buterere ikintu ca mbere nubu nta cyahindutse igituma utavyibuha ibintu bibira agajama ntigatubeshe kanyura umugi gwinshi cyane nge igituma ntavyiba murabizi mwese ndagira sport zitandukanye nta sport unyura umugi gwinshi none guys muramanze ko muragenda ko nanyura umugi nababwiye murabe n'amaso yanje je ndumuhungu atekereje gusa tuba abajama none ni kwa kuri umuntu bavuga ati ngo uyu muntu ngo yonze ngo kwera yuko ngwanye ibintu byinshi mugabo sivyo abantu unuze banya n'ivyo bintu byose mugabo rumogi reka tuyage duhuza rumogi ndakwisabye tuyage duhuza ako kabega ufise hano sopa nta rumogi nosanga ya ntago osagayo lukibara rumogi turazinanye benda kubaza ikintu kimwe kandi uri mu diaspora yo muri Kongo ikiganiro wakoze ngura mu diaspora wambwawe ubu urabihakanye ndabica urabihakanye uri mu diaspora nturiwe emeza kutariwe n'ukuriwe bon mu diaspora Kenya mu diaspora hafi muta iyi mbwa kahora kwimba ifuku muntu uzeye imwaro ngo no mu diaspora wahora mugashaga afise fresher hari abandi bajama umva ndakubwiye hari abandi bajema mpora ndaba nkavuga none aba bavuye hanze bavuye ugasanga isura y'umenga yari izinze man none bagibiki cyane nzi ko uvuye hanze utegeza kuba nyine ufise iswaga ugaragara nk'umuntu avuye muri Amerika ugaragara none abo wasigaye basanda ndahera ngo umunsi umwe rero narabivutse avuze tekunda mere yarahagaze inyuma yacu kwitonguza upfuko wagisazi ubiriza jewe wait sasa rero hari ikintu jewe umva jewe igihe nari hariya muri Kenya nagomba mbona ama video yawe muze atandukanye wataka abantu atandukanye by the way zijya content dukora ni ça bien yerukana atama content nk'ayo ukora burya rero niyo mpamvu barabavuga ati umuntu burya umuntu twese turakura mugani tuba tuzi talent yake ari warataguye mu muziki biranga mu masinema ariko amasinema ego byaraciyemo cyane nabyaciyemo ntabwo yari iyo talent yawe nyayo ariko talent yawe noneho waje kuyereka abantu ubuvuba kandi ntihenze warabonye yuko kuvaho werekanye talent yawe yuko
haci hatangura kuza impinduka ikomeye cyane muri wewe n'abantu bace bakumenya ni benshi cyane kandi mu kanya gato cyane kurusha amafilme ego amamovie urumva amamovie none twarakina cyane bas zika video zawe noneho waba wicariye umva ntana nyinshi byagusaba ariko bro sashke bijya bintu noneho byaradushikiye abantu bose na jewe umva je ndya muri Kenya nawe message yawe ndayifise ndakubwira gute yiwawe ntegezo gukora ndiko ndavuga ivyanje gute ivyanje wewe ivyanje uzi ni vyinshi ndabizi none sushaka bandanye ntegerezwa je nta bujama nta uvukanye nawo ngurira inzoga ivyawe ndabivuga okay bana mujama by the way narabonye afishe uri kumwe n'umudemo mu diaspora uye no mudemo wawe uranteye umukoshi nawe navuze je ivuge nabonye afishe bamusize hamwe ngo aradatinga uruntu umenga n'inzovu umenga rufize isura nk'inzovu umenga ni sazi yapfiriye nabonye umenga mungo je narago none basi ndabazi none mubona nteye isoni ku buryo mwompa rugero nyamaswa basi ntana kana keza kuba gatinze basi nyine akara kari pinyore yego vraiment nanje nzopfa yo mungu by the way maze urabona uyu mujamano yo muntu je nabonye yuko twashaka tuza vibe that's why navuze ati je nagenda mu gihugu cy'u Burundi wallahi mama yavyaye umuntu wa mbere tuzakora interview izo baruye ariko rero sasa twashaka tuzenya kuva kera nkuko je nabivuze sicyo kuva kera cyane jewe ni muzu za mbere nziza ni umujama yazimaga navuga mu buterere nka wiwe urabizi man abantu benshi barabizi antuka barabizi kandi uyu mujama rero yamye asa neza kuva kera si ibintu vy'ubu amaze imyaka myinshi cyane kuva je naratangura na music narabona n'abartiste benshi barajaga wiwe bakabambika ico gihe hari hashushe iye bar campero ni bari campero ego na campero na CCF none yo mujama kabisa nagendi wiwe ata amafaranga na rumwe fisi akandihira bisi none nkavyuka mu gitondo akangurira za chapati gusa nta mugabo wari ufise indandende warajya nubu niko rupfupfuwe nta kintu zo kwibagira nka wizi umunsi ra mujama umunsi ra nijame nabonye umuntu asa n'icenda twaraye hasi wallahi kwikuba ico gihe jene naraye kwa cheval rero je nafise ingene kera nanyaga inzoga imwe nkaca mborego imwe ni warenze becagi wizi mwe munasenanye wizi we twara gutahanye duca tugenda gusuma imaraya yes bacazana imaraya jewe ndayibura wizi acazana uruntu umenga urungana n'aka kaduga uwo mujama arakomeye muramuzi ndamuvuga twamaze kuvuga wizi bumvise wizi none urumva maze yarakubise je ngyamye bya bindi wabumva noneho nigiraga ko sinziriye kumbe wamenga n'inzovu wamenga nagakwavu bateretse ku nzovu by the way sasa yo nije ndiko navuga sa histoire gato ya je ni umujama noneho umva imyaka irakomeza none ndakomeza nkora ubimana arameza agina arasisa ahantu nawe nyene I'm so proud to nuzenya for him kubera yuko yarateye imbere ya kandi izi content wallahi wakoze bro mbabarira wumve yuko ni za danger kandi urabona man ibi bintu ntibibura kunuzenya mu bihugu byaje byose sivyo kandi abantu noneho hari ukuntu umuntu yari karakora ibintu babifata kundi kuntu cyangwa bakamujajinga sivyo ariko the nuzenya ikintu kiryohera nuko even bajajinga bakomeza bakuraba bakomeza gukurikirana sivyo bajajinga bakomeza bankurikira following cyane nimba ibintu umuntu abakora mutabikunda kubera iki mu followinga ahubwo kubera iki mutwishure mwe mwabisare mwe kubera iki mutwishure tura bandanye jamana oya je nakindi atari kwankuraja kugira ati umva je umenye yuko mu bantu nifuza kunuza guhura nabo je nashika mu Burundi uri warurimi asante sana nanje ndagukumbuye bro yego wallahi ndagukumbuye baje ko twasangiye byinshi ya nkuru ya wizi kaguma kamera Tiga bya bindi ivo umuri kibiremere already kwanza mbaza wewe ujya ku bintu byose ubizi imvubu ya gute
ishura yarutse I have no idea. imvubu gute asha tubwire I have no idea wallahi. yarutse Uburiza bugabo. urazi kuntu imvubu ingana Ikibazo no kibaza ni kimwe. Ingere ibiremereye. Ndetse bavuga yuko imvubu ipima ibiro amatoni. Sivyo. Kandi exactly rero gifite n'utuguru duto. Yasi basi tuguru amaguru imvubu angana uko ariko. Iya basi amaguru maremare no vuga basi ko cyokwenera. Mbwira rero. Gute urese gato ngaje ndiko ndananiza urumva. Rero nimba ifisa utuguru tumaze hama ikabipima amatoni. Sivyo. Ikabipima amatoni. Kuvuga kandi inyana nayo iba abari ndende. Okay. Tusize muri logique ngo ko yoduga uko urejuru. Ikahenera ko biragoye kuko ndavuga yuko imvubu atana ameze ko niyo haduga. Nisimbano wangana rero sasa. Ariko iyo fenomene iragoye. Mbarira. Cyangwa se yose ariko ntihajya mu mazi kuya kuntu kiba kiri hejuru. Imushobora kuja munsi hama ikagira. Kwa kuri kigira. Niyo mpamvu usanga. Ndagufise. Niyo mpamvu usanga cinjira kigasokora amazuru. Kigacira amanuze yakikokera none se bigera gute umviriza take kirajyamo ivyo bintu nari cyane ndiyumvira eske imvubu sasa rero kuntu mu bushakashatsi nakoze kuntu niyumviri mu mazi how gute ati gute urabona imvubu yoga nk'ifi iri mu mazi sivyo sasa rero urunyana ruja hasi nayo ikaca yenena hejuru nk'iri pe navuze sivyo iri kwiroga nose numva ko nabitoye igenda nk'iri kwiroga Ndabuze undi muntu waduhi bo ngira dufate ko arukonye bo atukazafate ko aruko cyangwa ntaho ni mu ishamba umva bitazaje zo kuryama akabavu byita akabavu kirajyamuka ikindi kaca kiza oya nibyo mu mazi nicyo mu mazi yes kubera ingene kiremereye biragoye cyane umviza ariko ushaka kubaza man bon tuko turavugana sivyo namwe mbona ko dukurikirana okay je m'en parle ku nimba mubona yuko ari bishego tuko turavuga mugana nta bishego tuko turavuga ibintu bibaho sivyo ikintu ushaka kubaza cheval niva nabya bintu uvuga kuya kunungirira abantu none ukavuga ibishego eske nta bantu barakwitwarira cyangwa ubutungane buvuga ati ngo wewe ivyo bintu uvuga ngo urumva na kitire yacu ntibijanye kubera kuvuga ibintu nk'ivyo ndabisi ko abantu benshi cyane bakunda kubivuga ivyo bintu avuga ati uyu muhungu ibi bishego avuga na ntuze n'akaranga kacu ntibijanye ariko rero tukaba tubona wewe nta muntu numwe gukundana ko amakomantere bari menshi sivyo jewe nawe ndabikurikirana hari nuraho entre parenthèses avuze ngo azokwitwarira sivyo ntanize kumuvuga izina okay eske byaragize gute yarakwitwariye eske yarananiye hari akantu bita hari akantu kakaguta nk'uje hirya no mbo reka ntangure ndakwishura ntuvuga izina ry'umuntu so ntaco nimvuga kaguta kariyizi karumva general rupfu yavuze cyo no kubwira aha mu Burundi nta urenza amategeko abaho sivyo kandi jewe ibintu mvuga cese mvuga bya bishego byo gutindero oya mvuga ibintu none nk'ubu mvuze nko sivyo kirundi ni ibintu bisa content yose nkora sinshobora gutuka umuntu kuri nyine mu bintu byose jewe mparanira basi tugira indero mu bintu by'abantu b'abavyeyi twubahe urumva nivyo rero jewe mba nshaka ko tutiriza kugira indero nimba ari twebwe dukine twebwe nyine kutungana ntitushiremo ibintu by'abavyeyi canke abatware bacu ivyo nivyo nanga so abantu rero barakunda kubimbarira mbo hariho n'abantu bari no mu nzego banashimye babagenzi tuzinanye tora tunasangira barambwira ati tuya tuntu twawe turadukunda cyane mugabe ikibazo gihora kiza hari gihinda turaba ndi kumwe n'umwana aca numva isoni voilà nivyo rero wewe urazogabanya urabingene uzurafobeka mugabo turacagukeneye kubera yuko umuduha kuko uratumara stress ti ajya amajambo rero urayafobeka nivyo rero shaka gukora ajambo nkayimbo nta majambo nivyo nyene gusa okay none sasa rero dusubiye inyuma gato nico kintu wallahi mu bintu kina shaka kubaza ico kintu kirimo kuko entre parenthèses uyo muntu ashaka kuvuga izina turabizi ko nawe nyene ijambo giwe rigira kure nkuko kwiwawe kandi wewe rero arafise nawe nyene ibintu yibaza ko avuga ati jewe umva jewe nduwo kwa kanaka canke jewe ndi mu famille ya kanaka urumva jewe nta muntu yangirira ikibi canke nta muntu yagira okay nawe nkaca mbona nawe wewe urigira kaganga urumva sasa rero nkaca avuga ati none ko yavuze ngo azokwitwarira kubera yuko wamubwiye nabi vyahize gute vyahize bagufunze nawe jewe ntayo yonyitwarira kwa se yonyitwarira kwa nyina yonyitwarira kwa ikintu cambere no kubwira mu Burundi akarenganyo karahavuye man
akarenganyo karahavuye we nimba wakoze ikosa ubutungane bukaguhamagaza buraguhanira iryo kosa wakoze muga vya bintu byovuga ngo je nzinanye nanaka ngo reka ngo ndaguhotere kora nzinanye nanaka man kumenyana n'abakomeye siko gukomera siko gukomera abo wishimiza ko bakomeye ejo bazoba badakomeye babandi nabo atari bakomeye baci bakomera baci baguhekenya baguhotore. By the way, congratulations. Thank you, my brother. Wewe uri umuntu wa mbere nabonye ujya mu muntu kabisa yamuhojeje. Abandi bose barananiga urumva abantu bose benshi baragerageje kubwana nawe mugabo byaranse ariko wewe bisigure ko we energy yawe rareze. General. Noneho bisigure ko wewe nuza uri kurajamo ibi bintu ashaka kubivyaza umusaruro urabizi. Ego. Kuko abari aho bose ubu bafise n'ama company ba promoting akora bazi yuko bakurikirana n'abantu benshi. Bakabivyaza umusaruro ahubwo nawe uzorabe ibi bintu bivyaza umusaruro kuko nimba abantu bakomeye bagukurikirana abato bakanaguha conseil bakakubwira ati umva ivyo ukora turabikunda mugabo gabanya uzurafobe ikintu ni kwera bagukeneye niko babona ariko uyu muntu nitwamubura biraza kugira aba ku TikTok ni uje kuri live y'umuntu abantu bose baza bariruka Shiva ari haje the reason why je nkubyiuku nukubwira ati yo wewe ibintu ukora maybe we ntavyo ubona sivyo ntubona impact bizana ariko twibye abantu bato twibye abantu tuba turi inyuma turabibona mane none tukavuga ati cyazi uyu murara kabisa arareze maze nyene ari je noneho winjira n'umuntu ukamutamo je nkavuga ati tiki gisazikira voilà ikintu cyambere kirenze ni iki bijya bintu ntusa n'umuntu yicara akavyumvira ni ibintu biri naturel aho nyene ni TikTok umva ni ibintu biri TikTok yego niyumviriye gusa aho nyene aho nca nkora yani umva umunsi muzogire concert yego ko nzogira show guys thank you so much ubrida nayo giye sivyo abagezi baje bose zobazanira Shiva niyo mpamvu nakumoda mu yukiyima imisi yose sivyo yagumara kuba maraya yishi kintu yanwa kurya maraya zabi maraya yarantwaye kuba maraya je sinobesha je namubwiye ati kabisa mbaba ya kabisa umve yuko umva ingese fisi rareze cyane none ayisa nora kuba maraya but nta numwe nigese shima kubera yuko je ndafise gusa nje nkunda murabizi urumva ariko kabisa umva yarantwaye n'ahantu kuginyama umva man respect kabisa no tugoma tugende kaburi nyama guys thank you so much bro thank you so much for coming. Thank you too Chikino none turiko turashima oya nabyo byo kugira ko nivyo ye nta bindi. Okay, congratulations kandi thank you wawe mushasha uragakoporora umukopinde umukopire wawe gakoporora kandi gwari mukuza oroba congratulations bro je kabisa nda wallahi nzokiniga nzorondera umufuko ngira cyoje mu mufuko nzogishira mu mufuko ngano ukunda kiyo nicyaza kinyasamako zogihotora ndagitwara muri Rusizi bakazokibura nzobona kigaburiye ingona yo guys thank you bye murakoze cyane muze kwa raje ineza kedareza ciao ciao.